match edi yahuza umugwi uzwi ku izina ni match yahuje uno mugwi uzwi ku izina rya Le Faucon bakinye na Academy Imboneza banganya 2 ku bindi no kuvuga ngo Academy Imboneza niyo Le Faucon yatanguye gutsinda ibi bitsindo vyose Academy Imboneza yagenda igiriki yagenda ibigombora uru rukino rero twari twahazindukiye kugira ngo tururabe no rukino rwatanguye hari urundi rukino rushoboye kugira iki rushoboye kuba rurangira nkuko mubibona hari inkino zabaye ku munsi wa Mungu hari n'inkino zabaye ku munsi wa gatandatu ku munsi wa Mungu jiwe naravye runo rukino ruheze direct cafata umuduga kuri Kotebu untwara kuri tele ya Primus League mugabo ivyo nabonye birenze kwizera ko biba mu mupira w'amaguru ngo umupira w'amaguru w'abakiri bato umupira w'amaguru w'abakiri bato Patrick aze kuraba ntavyo nzi mugabo reka Patrick ava nivyo nambwiye arabe inbox kugira dushobore ko dukorana neza hari uburyo football yo mu Burundi twama tuvuga ngo hari urwego tudavuga ngo tutaragira ko sivyo yego mugabo ntiturabe eske kuki tutaragira kuri ibi nabiriya twifuza kugira ko yego benshi bakiyumvira ntitugira ibibuga benshi bakiyumvira ngo uburyo dushiramwo ntibukwiye benshi bakiyumvira byinshi mugabo hariho uburyo muri bwa buryo buke ufise muri bya bibuga bike ufise ubura n'uburyo wubaka ibintu hariho kubaka sivyo utubakije uburyo bwinshi muri bike ufise kubaka ibintu bizima nkikorera hariya mu ntara yacu bitoki nibyo nakunda kuvuga yego tukeneye imigwi ikomera 3e division imigwi ija kwikarifya ikaja au niveau national kurondera ikibanza ca 2e division bakaronka ikibanza ca 2e division mugabe sike tubitegura gute abo bana turabakurikirana ese nimba dukeneye ko turonka abakinyo barundi benshi beza basohoka benshi beza muri equipe nationale turonka Primus League Burundi riryoshe y'abakinya afise impano kandi babikina babikunda abandi ko bizoba umwuga tuzobategurira hehe ni muri zi 3e division 4e division mugabo karaba hariya hasi eske abana bo bakurikiranwa gute imigwi ifata gute abana sivyo gute abana baba motive ese hariho ico no kwita ngo gufata nkama ibintu waja kuraba rero hari hasi mu cico ca gatatu buryo abantu bari gufatwa waravya mva waja kuraba hari hasi buryo abagarikizi bavyifatamwo waraba hari hasi buryo bamenyereza bavyifatamwo naravuga basi je nari ku centre technique nationale hari match imwe yari mva ngo yareje kuba mbone equipe y'icico ca gatatu je mu myimenyerezo ndavuga ati umukinya kina 3e division mu gisagara ca Bujumbura urya yambaye kurya ameze kurya uriko mwigisha iki urya zo niyihe vision yiwe niye mbone yiwe urva ngo uri kuramuha sivyo biratesone kumva umukinyo w'icisha gatatu ashaka kuza muri entraînement mbaye surprise yebo para surprise nakomeye surprise yebo batonda n'amaguru eti sivyo batonda n'amaguru gutonda n'amaguru nivyo uba ufise bag irimo ikirato wagira mu kibuga kura ya surprise ukambara ikirato kaja mu myimenyerezo mugabo mbere n'ibirato sico kibazo sivyo reka dutangura inkuru jewe ndiko ndavuga uburyo bategurwa uwo doja guhana Côte d'Ivoire guhera 2e guhera muri U12 muri 10 aho nyene rero ubu butumwa ndazi ko mukunda ivyo mufataho hanze ni mu bufate mu budushikanire kubo biraba tsirito mu gisata kijejwe ivya football abakiri bato ni mu biro vya Zubira kuranga kuri centre technique muri direction technique birumvikana bitwagwa
na Alphonse Kanega ariko uwo mupira w'abakiri bato Zubera arawuraba akora cyane aha utwara association y'umupira w'amaguru ni Nene nawe n'umwubaho akora cyane kugira ngo ibintu bigende neza iyi association y'umupira w'amaguru mu ntara ya Bujumbura nawe arakora cyane abamenyesha makuru b'inkino bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi mudufashe kugira ngo buno butumwa abo buraba bubashikire binakunze na president wa FFB buno butumwa bumushikire hari umuntu nahoze telefone kare mu ndongozi z'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ndiko ndamubaza ikibazo gisanzwe kiri mu gisata twara wumsedinge yanyishuye nguvuga nkuko umengo n'umuntu yagutumye musigara namwishuye nabwiye nti twebwe amakuru tuyakura kuba yafise tukarondera bene nimba ndakurondeye no kuri mwene muri make amakuru wavyumvise amakuru ava kuri banyeneyo hanyuma tuye twaje turondera rya turonke ahubwo amakuru ava kuba yafise hama tukarondera abavugwa niba ari bene erega kandi abayafise n'abayaduhaye ayiko ni banyeneyo mugaca turaba turondera tuvuga abo yega nimba nakayampaye makuru akambwira ati intambwe yo kuza mu ciciro ca gatandatu hari wacu ku gatumba ibintu bimeze ukunuko imipira irahari mugabo ari kuyitwima twece turabe none ivyo bibazwa nde muri 6e division hariya tukakubaza tuti burya hari ikibazo kiniki c'imipira ugaca umunyishura ngo imipira ukunuko yabuze ipompo yo kuyipoma mugabo ati none ngace ndakwishura urumva iki umva hano ngace ndakwishura gute intunganyo nkamwe mushobora kubura imipira ngo ipompe yo gupoma imipira kacunyishira ngo ibibazo ivyo bibazo ntabwo ari vyubu nivyo guhera umwaka uheze ngo mugabo ndumva kuri kuvuga nk'uwagutumye uri kuvuga nk'uwatumwe ako kantu ushizemo karakenewe ko je ndi kubaza ibikorwa kandi iyo ngorane uyizi kandi riyo gutuje ubwira ngo natumwe ku kibazo rero cy'aba bana reka shimire utwara ishiramwe ry'umupira w'amaguru ngaho Bujumbura namurondeye kuva ndakibonye none munsi imbere yuko nza mu kiganiro namurondeye kandi Edi hari ekipe yitwa Arafati yahoze ikina icicaro ca gatatu mu misi irangiye Arafati iyi ekipe mweneyo ariho Arafati rero nkuko bizi mu cicaro ca gatatu benshi mu bakinayo baba arabana ngaha mu gisagara ca Bujumbura guhera 2017 2018 2020 2021 iyi ekipe yari hari ngaha ku Camusari hari abana rero bizanye baraza muri Arafati bati twebwe twifuza kugira iki twifuza gukina umupira araba minere mwoshobora kutwemerera tugakina umupira uri kuvyumva hanyuma mwene Arafati arabemerera mugabo hagera igihe ya Arafati igira ikedi irabivamwo ivyo gukina icicaro ca gatatu meshereza imaze kubivamwo bisa nkaho isa n'isambutse babana bahora bakina muri Arafati harabahaje kubera ko imigwi bahora mwedi yasambutse ugaruke harabandi nabo baciye baza kubera ko atawundi mugwi bari bafise bakinira kuvuga ngo dufate karabana ba Arafati bica biba ngombwa ko bano bana babwira mwene Arafati ati none ga president ko twebwe twarose iyo dushobora kuja gukina wo tureka tukagenda gutegurayo Arafati nikirimo Arafati gahunda nikibifise ca gatatu yabihevye igiciro ca gatatu kandi abana baragomba iterambere abana baragomba gukina umupira bagerageje avec performance zabo bararonka equipe babwira ati sawa izi performance zanyu turazishimye abana bavuga tukerera uko dufise aho twarerewe dufise abatumye tuba uko tumeze no mose reka tuje gusaba uburyo twumve ko twemera ngo tugira iki ivyo birumvikana cyane umwana umwe yitwa Jonathan Kamara se wiwe aho hambere yakiniye umugwi witwa Coca-Cola ndetse na Vitaro uyu mwana akomoka ku muvyeyi aho zakina umupira se yakiniye Vitaro akinira Coca-Cola se yitwa Anthony Kamara ni umwana aba mu Buyenzi ahaba ibarabara mu mbabarire nimero ziyo ntazonza kuba ntanga mugabo asanzwe ari n'umunyeshuri yiga mu mwaka w'icumi ku ishuri bita mwaka w'icumi ego birabaho
naragerageje ndabitohoza birabaho haro systeme zindi ama école islamique n'ibindi usanzwe bize. Okay, so yiga mu mwaka w'10. Uno mwana asanzwe ari mu alphabeti. Uriko bitahura cyane. N'umwana yaturutse muri Atletico Olympique muri Minime. Atletico Olympique muri Minime iyaguzwe ikitwa Atletico New Academy mu myaka iheze. Yego. Uno mwana yitwa ko avuye muri Atletico Minime isambutse acaza kuca musari muri Arafat hari 2017. Uno mwana yitwa Jonathan Kamara afise imyaka 16 kugeza 16 kugeza ubu. 2017 yari muri Minime ya Atletico Olympique. 2017 2017. Yego. Imyaka 8 iraheze ari muri Minime n'icyo gihe afite imyaka 8. Yego. Ari muri mu Minime ba Atletico Olympique nibaho nigura ku myaka 10 kumanuka. Acaza muri Arafat. Muri Arafat rero bimaze kwa nk'uko bashobora gukina icicaro ca mbere ari muri club yitwa Refoko, niho yakoze pre-season. Yagiye muri Refoko ku bwande kuko bavuganye na president amubwira ati genda president wa Arafat ati genda mukine genda mutegure muri Refoko. Bien sûr umwana ati bitwereke nka equipe d'origine. Yego. Mugahajya si original equipe d'origine ni Atletico. Urumva yavuye kwa Atletico. Urashobora gukina mu mugwi ukaza wumva urasambutse ugaca ugenda mu wundi ukagenda mu wundi. Je ndavyibuka kuko narakiniye Kavumu, nyuma yo gukinira Kavumu narakiniye Rapido, nyuma yo gukinira Rapido hari imigwi nagenda camo mugabo kungire ngere mu naraciye no kwa Wembo Suchi nagenda ca ibi bintu ndabizi. Uri kubitahura wa mwana kugeza no munsi afite imyaka 16. Uwundi mwana yitwa Hakizimana Gege. Hakizimana Gege yahoze akina muri club yitwa Kwizigira FC. Baragire muri technique bagire contact nawe ndibaza ko hari ibyo uri kubahangira ngo biba bikeneye ko bijya nabibahaye. Iyi club yitwa Kwizigira FC ni club yahora ifashwa na AFC neza cyane. Uyu mwana ni Kamara. Yego. Iyi club yibayemo 2016 2017 mu Nyakabiga. Arafati aza kuba hinjira 2020 ari kumwe n'umukoca uyu munsi ari muri Lefoko yitwa Tama. Uwo mwana afise umuvyeyi umwe ni uyu nyene uri kubona niwe Hakizimana Gege. Afise umuvyeyi umwe. Tuganira n'uno mwana yambwiye ati data yadutaye twiniga mu mwaka wa 2 ni jewe ndumuhereretse. Namubajije urazi papa wawe? Ntawe nzi. Uramuzi? Ntawe nzi. Uva he uje ngaha ku kibuga gukina? Mva mu Buterere. Ubuzima bw'aba bana muze kunkundira ndabuvuge ko nta kibazo twarabiganiye nabo bampa no mafoto. Reka nje ku wundi mwana ni batatu Patrick na bamurungiki azara bacisha akabatwereka n'amafoto ari original nka classic sport twi abana naba ashiremwe no wa gatatu binamukundiye mwiyo espace turabe ko bazana ari batatu abantu bababona murabe bino bibondo. Noneho uno wundi yitwa Nsengumuremyi Gijoel. Wewe rero afise 18. Gege afise 16, Jonathan afise 16, mugabo Gijoel wewe afise 17. Akina ku nimero 4. Ugerageje kuraba nabana bakiri bato ariko bafise igihagararo boshobora kugira ico bamari igihugu mu myaka. Uyu mwana yinjiye muri Arafat 2019. Akaba asanzwe afise umuvyeyi umwe ariko yaraciye no muri Tel Aviv imbere ko yinjira muri Arafat. Neza cyane yavuye muri Tel Aviv. Yego. President Arafat muramuzi yitwa Ndayegamiye Emma.
kuvyumva. Hanyuma perezida wa Refoko yitwa Alexis. Abana batatu bose bavuye muri bahora bakinira Arafat. Iyo Arafat uno munsi nirikina troisième division. Kandi abo bose batatu bifuza gukinira Refoko. Kandi perezida wa Arafat yarabariko atigira mu kene Refoko. Mugabo bakoze yo precision. Mugabo abo bana uko ari batatu. Ego. Imbere ko baja muri Arafat. Barafise imigwi baciyemwo. Ego. Bakiri bato. Ego. Umwe yaciye muri Atletico Olympique. Ego. Hari waciye muri Tel Aviv. Yaciye muri Kwizigira FC. Hari undi waciye muri Tel Aviv. Ntavuze ko hari waciye muri Tel Aviv. Hari waciye muri Tel Aviv. Uyu uherejeko. Ego. Hari undi waciye muri Kwizigira FC mu Nyakabiga. Ego. Bakiri bato. Ego. Uri kubitahura? Ibi ndi kubitahura cyane. Noneho tugaruke ababana n'aba batatu. N'aba nyine babana batatu. Nyuma yuko ababiri barasa perezida wa Arafati abarekuye ngo baje muri Refoko gutegura avuganye n'aba bana nibibonda ati bana ni mugende mukino. Twebwe Vyaranse batijeyo imyaka 2 uri kuvyumva. Ivyo byabaye mu mwaka se byabaye uyu mwaka nyene ati ndabatijeyo imyaka 2 babana baca umwe akava mu Buterere undi akava mu Buyenzi undi akava mu Nyakabiga bapritso mu Bwiza bakirirwa muri Refoko kuzuba bategura nibiki hinge sasa rero perezida wa Refoko aca genda arondere perezida wa Arafati atabana rero bameze neza twarabashimye woshobora kuduha transfer yabo tukabandikisha ino myaka 2 kari ntizanyo bikagenda neza. Perezida wa Refoko yumvikana mahera adashika n'ibihumbi 500 yo kugurisha ababana bagira kuri batatu sininya kubivuga. Yumvikana mahera nande? Perezida wa Refoko Alexis yumvikana na perezida wa Arafati amahera yo kugira ngo atizwe bano bana izo niza yani imvango byabini ngo prepeya ndabago imyaka 2 muga yintizanyo si yuboro ni amafaranga zani 500 barumvikana ari munsi y'ibihumbi 500 uri kuvyumva ari munsi y'ibihumbi 500 ari munsi y'ibihumbi 500 n'aba bana baravyivugira kuko ni inkuru yamaze kubimenyekana. Abantu muri ko mudukurikirana YouTube no kuri FM mwumviritse ntabwo runo ari urubanza ndiko ndaza ku kintu donc ni nk'amatohoza twakoze yikiriko kiratuma bano bana batagaragara mu kibuga. Noneho wa mu perezida wa Arafati aca arihindukiza mu ijambo aca itabwira wa mu perezida wa Refoko ati ivyo kubaguha imyaka 2 nabihinduye ndabaguhaye umwaka umwe ati naho nyene nkeneye imipira nkeneye imipira iriya mipira yo gukina amabaro ati by'imyaka 2 turabihe ati hama ucumpa n'amafaranga uri kuvyumva niko bimeze dukuriko ndabikubwira imyaka 2 arayihebye ati ubu n'umwaka umwe ubu ndabaguha umwaka umwe mugabo ya mafaranga twe tuvuganye uyambe wongereke imipira aba bana ntibazi ikintu na kimwe ni hagati ya perezida babiri ni hagati y'aba perezida babiri kandi ubwo Arafati nta na troisième division ukiri yego kandi abavyeyi baba bana ntibazi ibintu na bimwe biriko biraba kandi aba bana ntibarekuwe gusinya amakontra. Oya baracari mwedo 18 nitegeko rya FFB rirasaba abavyeyi gusinyira abana babo magaro Arafati yoyo Arafati sanzwe ifise kontra nabo bana iri tegeko ritaraza umuperezida yashobora gusinya ati ndaguhaye umukinyi uri kuvyumva nubwo yaba ari moto uzomusubiza canke muzomusubiza mugabo uno mwaka watanguranye n'iryo tegeko perezida Alexis atwara iki gisata cha statut de joueur de transfert yagize iki yaraje arabidusobanurira ngaha uri kubitahura arabidusobanurira neza aravuga ati tegeko ryatanguye kugira iki kuja mu ngiro uri kuvyumva ni entre y'aba perezida babiri ba perezida babiri rero ni bahuje edi baca batangura gusubizanya ivyo bari barumvikanye ya mafaranga batangura kuyasubizanya perezida wa Arafati asubiza igice
c'amafaranga yari yatoye kuri babakinyi asubiza president wa Refoko bacumvikana ya kontra y'imyaka 2 president wa Refoko ati basi abana ndabaguhebeye mpa mafaranga naguhaye birateba bica byinjiramwe president wa association ati basa abana ni mubareke bakine mwebwe muzosubizanya ivyanyu ko wumva abana bashimye club bokinamwo ishobora kubafasha kandi na club ikabashima president wa Arafati na wati abana ndaza kuba ndabatanga mu yindi club ntavuze izina nari gukina icicaro ca gatatu kumbure bashobora ko bari bavuganye ivyo bari buhane kandi babana ano namakuru natohoje yo ku ruhande kandi yo ku ruhande babana ntibari bazi ikintu na kimwe barafise abavyeyi babibarutse bari bamaze igihe muri Refoko bakora imyimenyerezo n'ibindi bitandukanye kwa gatandatu cambaza president wa Refoko ndamubaza nti wewe urarekuriwe kugura abana badakwiza imyaka 18 wabaguze nande ninde yabasinyiye mu gishingo cabati Jesse narimbagutse narimbatijwe na president wa Arafati ariko hari ivyo yansavye tutahurije ko mugabo yari yaremeye kubampa twari twarumvikanye ati kindi naco aba bana baraganiriye na president wabo baramubwira ko baje ngaha mwino club kandi tutabaguze Burundi ahubwo baje kwikinira gusa kugira ngo nivo yabibandanye iduga kubera ko mwene Arafati ntariko arakina 3e division jiwe ndavuga nti gute abantu babiri bashobora guhagarika abana batatu nimba ari president wa Refoko na president wa Arafati ku nyungu zabo abana bakama batonda mu ma entraînement bakama batonda ku mamace uwaje gusirive yavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru umwana yanditswe muri Refoko mugaba agacabuzwa ikedi agacabuzwa gukina bakaca bamubwira ngo wewe ngo hari ivyo president ngo atahuje n'ujya mu president ngo ntuja mu kibuga iyi ni jurune ya kangahe iyi ni jurune ya gatanu abana bamaze inkino zitatu batariko barakina hafi zine 5 jeca ndabaza bano bana none gabana mwebwe president Arafati baguza ngahe ati nurumeya mufitaniye ndabaza none gabana president wa Arafati yabahaye ibiki abishuza bati nurumeya bana mwebwe mu musabiki twe tumusaba bareke kuduhagarika bareke kutubuza gukina twikinire ndabaza none ga mwana we urafise abavyeyi ati jewe papa ntawe nigeze mbona mfise mama arakurikirana ivy'umupira w'amaguru ati mama aragomba ko nkina ariko nta buryo afise iyi club yitwa Refoko ivyayo bimeze gute ati nukuri turakora entraînement bakaduha déplacement yo gutaha ati kindi naco baratwemereye yuko bazoturihira minervare y'amashuri twaba turi mu cicaro ca gatatu n'ubwo twoba twaratijijwe muri club yabo baremeye ko bazoduha minervare nta mushahara bazoduha ariko bazodufasha mu bigiye bitandukanye kandi uvunitse baremeye yuko bazotuvuza none president wa Arafati mwoba mwaravuganye gabana arabemerera ko murose equipe mwogenda mugakina ariko basi mukaguma murabiwe batego Edikirisi nkubwiza ukuri aba bana biriko biranka ko bakina kubera ivyo bintu vy'imipira n'amafaranga president wa Refoko na president wa Arafati batahurijeko president wa Arafati ntabari ku kibuga mugaba arakora ku rutsinga ga telefona abana bagaca bababuza gukina edi bararira bakarira bakongera bakarira ikibazo ni kimwe abana ubwabo niki kibahuza na Arafati na kimwe bafitaniye kontra ntayo haraho byanditse ko muri FB ari umwana wa ari umukinyi wa Arafati ko bakinyeyo arafise amadokima mwene Arafati dokima zitwa gute z'umwana adakugira imyaka 18 ya lisanse lisanse Jesse no yimukorera bari bwabandika ariko ubu bariko barabandika babandika muri Arafati oya edi icicaro ca gatatu buri mukinyi wese ubu bari karandikwa
yandikwa niba umufisi yandikwa muri club yawe nimba ari wamukuye club d'origine hose club igira ikini cicaro icya gatatu none arafati ikini cya kane arafati nta cya gatatu iri gukina nani cya kane iri gukina sinzi byayo none gabahize cenkeneye kumenya poids n'itegeko ryemerera mu president wa Arafat kubuza amana gukina un joueur de moins de 18 ans 16 ans 17 ans avec son ambition zo gukina hama abavyeyi baba banayiti bamazigiye baza kubibuga bamazigiye baza kubibuga wa mu president wa Arafat aca bakwe bazurindire ngo kwera imipira ibiri canke itatu ni bakina ngaba abakinyi bari kigihugu abana muri kubabona harimo abarufubeka harimo abakina ku nimero 4 mwumvikanye n'umuntu ko yoguha desa senkani 500,000 ese ubundi ho ese ubundi ho twiyumviye imipira itatu ese ubundi ho twiyumvire kuri kazoza kabakinyi niho nabatize niyo nizanyika y'ubuntu kutari gukina bakikinira umupira nta uzoba gutwara kuko bari ko bakina ngaba ni batatu hanyuma bakwiza umwaka nimba warabakurikiranye ukongera ukabagarukana muri club yawe vyigeze kuba ku mukinyi mu ntara y'Ibito kuko nyina akiri muto yakira muri academy imwe yo mu ntara Rugombo ndavyibuka mugaga kinayo adakwijije muri yarafise imyaka 15 kumanuka sivyo nyamukinyi amara imyaka 2-3 sivyo equipe kwa kunda abana mvango bakiri hasi bakinira mvango bakinira iyo migwi mu nyuma umugurabura umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa gatatu hageze ku mwaka wa kane hacaza academy yoyo ifise uko yabaho mugabo igomba kugira kugira conversation mu nyubako zabo aravuga ati kadutora abana batari mvango ntiturenze umwana ari munsi y'imyaka 20 tumutora ko baba fisama ibi mvango amadomene bagomba kugira mwe do 20 mwe do 15 mwe do 10 niki uwo mwana yarafise imyaka 15 nukuvuga ko iyo equipe vyitwa ngo equipe yo d'origine bairukana n'umwana contact umwana gifise imyaka 12 hari imyaka 3 uwo mwana ya equipe kiramutora ya academy urikura ntegera ukwana givyo nakubwira ndakumva ya academy umwana mu prepara umwana yarize kuko naho iyo academy yindi bwa mbere d'origine vyitwa ngo ni d'origine yiwiwe yamutaye wewe yagumye kura entraînement urazabana ko mvanga abana bakiri bato baba bikunda aragenda hajya gakina agenda hajya gakina iyo academy iramutora iramushima baravuga ngo wewe wakinye hehe naciye hana none wewe ditwe kuri muri organisation no kina championnat basi ikica ca kane urakina ryari tiria 3 ans nari nk'ifite imyaka 12 wakina hana hande equipe nakini wakini oya niyo tinjira mu kibuga bakinye ikicaro ca kane Kenza kico ca kane yego iyo equipe uwo mwana arakina equipe irajyana irindigera rero demi finale urazi yo yuje ure equipe ukaza mwaka umwe ukajutanga kuzutanga challenge bacatanga kuri umukinyi wese iyo amukubwira ngo bagabanye ingufu hagira kuri wa mukinyi wa mu president wiwe yamuheruka afise 12 aciraza ngo umukinyi ni gwanje niki cerekana kuri gwawe acaza ibyo nyene by'ama license nanamukinishije aha naha uyu mwaka afite 12 kunuko ega imbarano ziremburana uzikosa ryafashwe mu president yitwa ngo ni d'origine bambwe ati imyaka 3 utazo kumukinya bayeho ntabwo ari umukinyi wawe turu wazo utazo kumukinya bayeho ntabwo ari umukinyi wawe ati izo turu waza yaja kuragira ubu abari umukinyi umwana ababaye free akinira ya academy n'ubashakira ya academy kandi iracamukurikirana agiye mu byo gukwiza hafi 18 uno munsi nico gituma cambaza nivyo Arafat yoyo nivyo ifise ibyo yahuye navyo bituma badakina kandi babandanije barondera mvango bakukana abakinyi babo Edi unkundire jama nimero y'abana narayato aro umeze neza uri Jonathan ku munsi wa gatandatu hari umuntu mwahuriye ku kibuga Jonathan
agusaba imyidondoro, agusaba byose, sinzi ko uwo muntu mwibuka. ndamwibuka. Ni Beni Bertrand Bayiza akorera iradio PJ Classic FM. Oui? Ni yari Beni Bertrand akorera iradio PJ Classic FM. Ego. Mu nkino. Jona. Ndakumva. Ugerageze uvuge cyane, twagusanze ku kibuga uri umwana babaye cyane afise amarira. Impamvu iri kiratuma udakina niyi? Ni perezida wanje kweli. Nemeye gukoresha amayinite kugira ngo utuduhe umuco tuganirire byagenze gute kugira ngo uwo perezida muhure, abakubuza gukina kubera iki, mbega hari amasezerano mufitaniye, mbega uri gukina uwo perezida muba mwari mwaravuganye, kuko twasanze abana bafise ibibazo nk'ivyo ufise ni benshi cyane, niyo mpamvu turiko turatembera ku bibuga bigiye bitandukanye kugira ngo turaba abana bafise ibibazo nk'ivyo ufise. Byagenze gute? Jewe perezida wanje kweli nta kibazo dufitanye kweli. Kwanza ufise imyaka ingahe, witwa gute, duhe umwidondoro mutubwire. Jewe amazina yanjye nitwa Jonathan Kamala. Jewe mfite imyaka 16. Jewe muri arafati nanje muri 2020 turi nyine. Naragenda mukinira na mera yamaye. Na nyine kwa gusa KTM. Wajema turavugana ko nshobora kuja muri defoko. Aranyemerera. Aheza niko ndapepara mu equipe ya defoko. Iyo semene leo tari dufite match champion kanguye rero. Irashika. Perezida wanje arambwira ngo ushobora gukina kweli, aba perezida bameze ukuntu gute kandi narapepara muri equipe. Iyo match iragera ndashika hajya arashwana kweli ngo ndukina no munsi bini turamureza kweli. Uko nyene tujya kuri match gukina aratwanyira. None perezida ushaka iki? We twaravuganye amasezerano aba perezida bawe ngo ameze no kwanza n'ibijuju. Perezida ariko atukana abaperezida bandi. Ayo kunyene ama yarababwira ngo perezida ngo je yarangiye amashuri. Kubanja muri equipe hiyo na nikirato na yarangije kukime cyo kigato ciyo je. Naraki imyaka ine gusha. Nani kirato na namera yama nabonda kina kwa kusukunye. Juri ngabane guca bari muri Efoko. Icyo kibazo nyene ndavuga je. Jona, umuvyeyi akuvyara yoba yarakinye umupira? Yego yarakinye umupira kweli. Yakinye? Yakinye muri Vitalo kako. Usanzwe uba? Usanzwe uba? Bamubwiza kuri turuwa ngo rusana. None ga Jona, umuvyeyi wawe arazi ibibazo uri kurahura navyo kuri tele? Arabizi kweli, arabizi. Yakoze iki amaze kubimenya? Baramuye ya autorisation parentale arasinya kweli, ndamyemereye mwana wanje kwa kina muri equipe ashaka. Hama Ujyana kwera kuganya abajya perezida bari Efoko. Mugabo uyu munsi nturi kuriwe gukina? Shagiye shaka gukina gusa jewe. We wifuza gukina gusa? Gukina gusa. Ndio perezida. Baza kuvugana ebo nyene gusa. Yego, ariko bakuri kukina umupira. Gusa nje umupira kweli. Ukina nimero zingahe? Ukina ku nimero ndo? Jona. Halo? Ndabona. Nize ndoto ufise muri kazoza hamwe bokure kugakina? Yewe. Ni byinshi kweli. Ego ndabona itwazene kweli. Bizogenda neza kweli. Wowe ufise ndoto zo kuzokinira equipe nationale? Namaze kwijamo kweli. U17. Uramaze kuja muri U17? Nayo yajya kweli. Kandi warakinye? Oya sinagiye kubera byace birahomba kweli. Mugabo wari wagiriwe preselection? Naje muri selection. Kivuze ngo impano uri nayo?
Radio PJ Classic rero FM biciye mu kiganiro Classic Sport ico iri kwira kwifuriza no kokina umupira turiko tuzunguruka ku bibuga turaba abana bafise ibibazo nk'ivyo ufise kugira ngo tubigeze kure bene vyo barabe babikemure nta rubanza turiko turaca ariko turifuze ko wokina birababaje cyane kwa mutonda ku kibuga kubw'inyungu z'abantu babiri canke batatu bitwa karabavyeyi ntibabona amarira yawe birababaje cyane ukomeze ugumye umutima ntuwebe gukina hari beshi bahevye kubw'izomvo beshi bagaheba umupira kubwo abari bajejwe kubakurikirana ikibazo icaho kiriko kirigwa n'abakijejwe Jonathan ukomeze ubandanye imyimenyerezo yitwa Jonathan nimero ziba nazikuye ku kibuga kicuvuze mbere ko turondera abandi bana pira wetu kabisa ibintu bizohererahe karere y'umwana igahagara kwera kutumvi ko abantu runaka batumvikanye ku bintu bahana imipira ingahe yo gukina n'amafaranga ari munsi y'ibihumbi amajana atanu n'amafaranga ari munsi y'ibihumbi amajana atanu umukinnyi amaze kuba atatu umukinnyi amaze kuba aba preselectionné muri equipe nationale I17 atara niyo myaka 17 atarayikwiza aseza akini nimero ndwi men niki tuko turondera muri aba bana bakiri bato niki tuko tubarondera muntu tuko turondera kazuza ku mupira cyo tuko turondera izindi nyungu ziwacu reka tuba abanyamupira gusumba ko twaba businessman ati umuntu nakiniye imyaka 4 niwe karatuma jewe namukiri na chama na kiyoto ciwenzi sinori karatuma ntakina none biragenda gute iyi football yacirerekeza je uruwanje icyambere cyo mu autorisation parentale yarahawe ushobora guhatira umwana kugenda gukina hana atabishaka autorisation parentale tumye yansinye yambwe tugenda ukina ushaka mwana ngaye mfizi zigwaniye ibibazo bisigarana ivyatsi yitwa Theo gerageze kurondera undi mwana oya bireke uburyo bari kuvugana bafise agahinda nabo rindira ese inkoresheje twinite twacu kadukorera Imana nta nimero y'umuvyeyi w'umwana watoye n'umwe muri bo abavyeyi baraza ku kibuga wa mu president wa Rafati ntabumviriza cabahunga je naragerageje kubaza ninde muntu hagarika bano bana ngo ntibakine kuko twara association twaravuganye ati nanje ico nifuza nuko abana boja mu kibuga bagakina kuko ibi bintu birababaje President wa Rafati yavuze aca bahunga niwe yavuze ngo ico yifuza nuko abana bakina gutwara association nene none vyaramunaniye kubikemura nategeko nari muri shero kemura ibibazo by'abana ibibazo cy'aba bana rakitse hamwe byorangira imyaka 5 igahera President wa Rafati ataroze ibyo yifuza abana boce bahagarika niwanje ari umwana wanje twokwiruka mwokwiruka gute ari umwana wawe bashobora bace bagukwepa akamuzibira ku mamace amwiruka ntushobora kwiruka aba bana bararira kuri teredi bararira nta n'ubumviriza nta n'umwe abumviriza by'ukuri je nagiye kuri match ya Rukinzo mbabaye ejo bundi mbabaye cha witwa Gijoel mbona kuri telefone atari kuboneka reka ndondera ubundi mwana koko ni batatu shaka gusanga umusisi kwa kana shaka gusanga abandi bari ku ishuri shaka gusanga bari ku ishuri abana
iki ni kibazo novuga ngo abajeje umupira w'amaguru w'abakiri batoteze guhagurukira iyi ni message dushatse kwabwira bike muri mu biri kuba muri aya ma division yo hasi bagende barabe abari gukiza cyangwa abari gutuma turonka izo mpano niba bari gutuma nuvuga ngo turiko turazibura kuko nk'izi dosiye za sinza gukora nka president wa Arafat Halo umeze neza nyakubahwa sawa ego dukundire nkuko wagiye tuganiriza umuvyeyi mwiza nkuko wagiye utubwira kuri byinshi bigiye bitandukanye ni Beni Bertrabahizi kuri PJ Classic FM nyakubahwa urongoye association y'umupira w'amaguru mu ntara ya Bujumbura twariko rero narakubwiye ko twazungurutse ku bibuga bigiye bitandukanye ni navyo novuga ngo federation dusaba sirtu mu ivyicaro vyo hasi ntituvuga ibibazo by'abana gusa nimba ari no bufasha buba bukenewe mu migwi itandukanye turiko turagerageza gukora ibishoboka twariko turaganiriza abana batatu Jonathan Kamara uwitwa Nsengumuremyi Joel ndetse n'undi mwana yitwa Hakizimana Gege igisabo cabo bagusabye nk'umuvyeyi ubageragereze kandi ndazi kubirimwo kugira ngo bakine umupira kuko warabahagarariye canke warajejwe kubafasha ngo ntibari kubarumvikana president wa Arafat kugira ngo bakine umupira w'amaguru sinzi nka wewe utwarishiramwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Bujumbura yuko hari ico bugiye gukora ku bwa bino bibondo sasa murakoze je nibaza ko turiko turavugana na president Arafat ubu ni sawa vraiment twavugana neza asigaye tubishyire mu ngiro kubera tumaze kumusaba Arafat ko tube association dukeneye ko abakinyi bakina twe tuproteje abakinyi gusa yari ni amatransfer y'amahera ituje mu nyo tukeneye abakinyi ba evoluer peut-être demain ou après demain bashobora gufasha équipe nationale inatwe nso objectif wacu n'ubu namaze kuvugana na Arafat je baza ko bizogenda neza vraiment twizere ko match ikurikira bashobora gukina nukuri muzoba mukoze tuzonabarondera muze hano mu kiganiro tuganire munadufashe musigurira amategeko bano ba president nimba ari bisabwa by'amafaranga aba bana bariko barasabwa batoronka dufume duterereza abantu bayatanga ariko abana tubabone mu kibuga bariko barakina kuko twasanze bafise amarira menshi twasanze bafise kwihebura harimo n'umwe yabaye preselectionné muri equipe nationale U17 nubwo Vyaranse avuga ati nifuza ko ku yindi ncuro no ba selectionné harimo abana batagira abavyeyi muri aba bana batatu bavuga bati umupira w'amaguru dufise batonto dufise bene wacu bakuru bacu batubwira ati murafise impano mukore atariko wari kudufasha tuzibiye vyogorana yuko dushobora gutera imbere kandi turiko turavugana na vice president wa le Focon vice president mukanya turaza kubonana mukanya tuvugana ingene dushobora gukinisha abakinyi je ni barasire certain yakunda bahakoze precisoni bana babemereye kubarihira amashuri binakunze na president na nicegera cha president wa Foko nimba ari amafaranga asabwa nayatange nimba ari iyo ntizanyo nayemere mugabo babihurize ko abana tubabone bariko barakina kwicara umwaka wose birababaca nicyo de motivation urabona abantu bafite moins de 18 ans moins de 17 ans ni turashaka amahera yego tukeneye development y'abakinyi yego amahera c'est complémentaire shaka abakinyi bakinye ba evoluer abana bakiri bato yego ifuko tubaproteja n'amategeko n'ibindi je nibaza nta kibazo vraiment yaza gukunda sawa imana mushobora byose ikumpera umugisha ari kuri PJ Classic FM Beni Bertrabahizi aragukengurukiye sawa murakoze uko Imana ishimwe ko bari kwikurikirana cyane
Mane shime ko bari kubikurikirana tarenze siporo yetu dushimire rero muri association mbako ikibazo bakizi kandi bari kugikemura hatari aba bana twaraganiriye di umwana nk'uyu birababaje ariko arakorora amarira bamuhagaritse ku kibuga ntazi uwamuhagaritse ntari ngaho ku kibuga narabaje ati none uwamuhagaritse yo bari he ati ntawageza ninde yamubujije gukina birababaje rero nibaze ko bariko barabikurikirana nzonezerwa no musaba abana bari mu kibuga pe importe equipe yose bazoba barimo mugabo nzonezerwa nuko rero butumwa bwa rubwo dukomeze tuje ku bibuga bigiye bitandukanye mpira w'amaguru wacu ufise byinshi byo kugarukako byinshi byo kugarukako kabisa byinshi byo kugenda tugarukako sinzi ko hari ikintu uvuga ku iki kintu murana wababaye kubanganije n'imboneza ku munsi w'Imana ya match nyene naraba ariko na match za Flamengo n'izindi zitandukanye umunsi nakuganire kuri Flamengo uzotangara Flamengo twamenye aya ntabwo ari ya Flamengo ni bisanzwe bateza kwitirira izina edindi ko ndarengana rero jereka nitangira ubutumwa mboromengo warakaye sina Flamengo gusa mane ibintu birababaje cyane umwana ashobora gusiba inkino zitanu ariko ihangana rero mba nabigiyemo harabibuze ko genda bikuramo inyungu mugabo nta nyungu ibije bibaye première division bibaye deuxième division hamwe no vuga ati kanyingishe ngira ngo bo baranakuze umwana w'ikicaro ca gatatu mwedo 18 yego amafaranga ari musi y'amajana 3 nakatakira twamuguriye ku mipira nk'ibiri kamubuza gukina gatahi wabo nta 500,000 uramushoramwo ukacumubuza ku mipira 2 canke 3 n'amafaranga ari musi y'amajana 3 abana batatu kuri equipe yamwemereye kumurira Minervare yambwiye tuza mu myimenyerezo nzokurira itike nzokumenya ni wavunika nzogira ibindi mugabo aba bana nabo nibanahendwe yasikire foko yo guti izo vyubahiriza gute ko ata twe bico twifuza regere foko nigomba kubagura iyo yifuza kubakinisha kuko barahagiye kandi nabakurikiranye kandi nubwo batokina muri refo ariko aba bana tukabona bariko barakina setu ibi biri mu bintu biri kuzingamika umupira wacu biri kuzingamika cyane abantu rero bagira ico batereye dutanga umurongo gato ku iki kintu kuko je no YouTube banatubwire hari ni benshi abantu 176 176 turi kumwe nabo live YouTube tanga umunsi utanga WhatsApp yawe kugira twakire batatu bavuge ku iki kintu hama kuri FM batatu bari hanze bari hanze hama kuri FM twakire nacanakira batanu hama twakire ubutumwa 10 bwo kuri YouTube mutubwire nta handi muzi hari abana nk'aba babujijwe gukina kugira tuzohagere naho kubw'inyungu z'imigwi kubw'inyungu za bamwe kandi iyo migwi itari ni gukoresha nabo bana ngo ibashikane kuvyo bifuza ndi rero naho première division nk'ivyo biriyo ugasanga umupresident Rose offre equipe kana kagaca basaba amadolari menshi biriyo basi oya basi biriyo birumvikana dufate nka Jean Claude president magana nka bozi yitamize muri transfer ya Jean Claude byo bitahuritse erega na Jean Claude muri Vitaro bari basavye $50,000 bayasabande Vitaro bayasabande wayasavye Jean Claude yamubwiye ngo we wanguza ngahe urumva Vitaro bayasavye $50,000 ari umuntu yarajeje gutanga Jean Claude arabaza ati we wanguza ngahe kusavye Vitaro $50,000 kuri deadline ku munsi wa nyuma w'ivya Amerikato birababaje ibi bintu bibaho muri football hano ni hatari Kajeni yakirabo kuri FM nimbe wawe wababutse aro umeze gute Dawa turashima Imana ko biri kose turavugana nande turavugana na Kadogo hano kwa Sion yego
twari dushaka kubera twebwe twashaka mudufasha akantu gatoya. Akantu gatoya banza tubwire ku byo twari ko turaganira kadogo uzoba ukoze n'ibindi tubibafasha. Edi Christian abantu bambabarira. Mwumvise ico turiko turaganira ko nibibazo biba biri 3e division 4. Ushaka kuri kutwumviriza uri no mu mupira w'amaguru. Ni 67 31 ubusabune turondere. WhatsApp ni buri hanze ugomba guterera ni 62 43 45 80 du telefone. Ubutumwa bwo yati YouTube turabwakira. Allo bayi. Meze neza. Yego. Chankoro ndi buhayi. Yego Jean-Claude. Ndamukiza umuvandimwe wa. Urakoze cyane Jean-Claude. Amareka tubashimiye kwibyo bagiye gutohoza. So kwa muratohoza n'ahandi Imana guhezage. Yego. Urakoze. Namwe mu bandana. Ibi birahari. Birahari. Tebati ibi bintu birababaje. Iburinga? Teo ati ibintu birababaje. Uyu ni mumenyereza azi n'uburyo abana bategurwa. Yego. Allo? Meze neza. Meze neza. Turavugana nani? Yego. Ariko ndatangaye n'umwana kweri n'ababaye. Yego. Kandi burya n'ibyaye kugira ntara ahantu haramaka usanga yo kugira gatatu kuko biraboneka yuko igihugu gikeneye abana bakiri bato. Yego. Kandi nano nibo bafise n'ubundi rero nabo bageze n'abandi baratari ba. Sawa. Uri kuvyumva? Christian Kubera batazira Mourinho coach tunakuramutse cyane from Nairobi. Ati niho ngigeraho nati nabashikiye. Merci cyane Mourinho. Yumvise ibyo ariko uyashaka no kudutera cyane. Kuko yanabaye hano mu Burundi. Narabonye friend request yiwe kuri Facebook. Mugabo Facebook yaramfungiye ngo nta mugabo buca ntegeza kurondera bo nkuramo umusaza tuganire. Yego. Aro. Bayi Ziriko runini. Yego. Ni Azarias Uganda. Yego. Ukuri ubushakashatsi ubandanye ukora no kuri Imana guhezagire kabisa. Bendi narize kugira ntavuze no kuri kabisa genda ashatse guterera ikizimi. Yego. Abo bapiza nabo nyene baraha ibyo baza barakora kabisa apana kuzabafata abana bato babahohotera. Babitira kariyeri babitira umunezero abafana nitwe biza kubibona iyo tubabaye iyo dutsinzwe kandi bari babishoboye. Yego. Bivuye ngako kuntu baba babafashe nabi babitse nabi bakine kumara inkino zingaho udari kurakina kandi umwana muto uri kuraduka kabisa. Nukuri kabisa baraba abana nukuri barabe kandi uzunguruke nino ruguru hose urandanye ashurabe ikino ubate buke kabisa ubibona burya usanga biriho n'ibirahi Bujumbura. Yego. Nuko ndagushimiye mwana wa mama. Komera. Muba. Tugeze kuri babiri Edi. Cyangwa sigaje batatu. Ndi kwakira hari abatesa ku muzinda. Ndavuga ati hama mu mpera ishimwe cyane bahizi akoze igikorwa ciza. Abavyeyi nibagurukira abo bana bareke bakine nimba ari cyo sabwa abakunzi b'umupira w'amaguru bakotize basi yo kontra avuga ko bafitaniye bayireziriye. Yego. Bako. Aro. Meze gute? Isagenda ariko dusigaje batatu abantu bakomeze bandike ubutumwa YouTube. Allo Bazi. Yego. Bonjour Abbas. Ndamukiriza ubusore wawe. Edi Christian Rakuba cyane Abbas. Edi Christian. Yego. Banze ndabaramutse ndabashimire cyane. Nukuri bayizi Imana yakuduhaye mu gihugu cy'u Burundi Imana guhezagire kandi
kwiyumvira gutanga umurongo ugize neza cyane. Yego. Je nagomba mbwira aba president ko amase ya kera sagiho mu rutaro bya bidusanga president ariko arakubanira twebwe twaradukina ugasanga itirira gutabukiye ko president araje kugutora muhira gusa ntana kimwe guhaye uno munsi umupira wafata nk'umwuga. Yego. Uno munsi nibareke abana batonyi bikinira umupira reka football tera imbere mbega wani wo gushigikira umupira kumfata mugongo kugira umwana urazi usanga umwana reka kubwira ninataka gucheza mpira tu mistaki kingine hanyuma ukamubanira kubera iki mufashe ibishoboka byose umubyeyi nambari intamba mwizize yayo mahera ugasanga aba president bari kwatondana ubudokima hajya kuri federation ugasanga n'umujama gusa yirigwa na kadokima tuda turi lisanse twakera ngo uyu mupeti n'umwana wanje n'umwana waramubyeyi waramuhaye warazi amatanyoye urazi ubabaro nyina yagize ariko aramurera nuko Edi yavuze ati yaba umwana wanje naje ari nk'umwana wanje naje twokwiruka uri president umubanye umwana gukina umupira ubanye umwana gukina umupira ko kandi federation nimva amarira yawe abana n'abigihugu abana n'abu Burundi iyo umuntu abyaye barakubwira ati reka gukubita umwana n'uw'igihugu umwana n'uw'i Burundi kwese abanira abo bapeti kandi usanga ari abapeti bafite impano kandi uwejeje urazi utakaje umwaka umwe udakina football nga mu Burundi unakuwa veteran aho ni umwana ageze gushuha gushaka ashaka umupira yumva mu mutwe wese ari football ashaka kumera nka Messi ashaka kumera nka Kylian Mbappe hanyuma ugacugenda ukamubanira uri president ntazi ibyo wavuganya n'undi president aronse umufasha minervare aronse ibiki ibintu bya kera niba bireke abo president amahera niba yaronderere ku bapeti b'umupira barabutundi tuntu bakora barabindi mirimo bakora mugabo kwizera ngo nzoronka amahera ngo kubera ujya mwana ngo kubera ngo yaciye mu mubiri wanje ibyo bintu niba bireke vraiment baturekera abapeti bakine hanyuma ibisigaye baje impande umupira uheze bamuhamagara umupeti bahamagara na president wundi babivugane babiganire ibigiye inama bigira inama maizi ibigiye inama bigira inama namba ari kibazo gihari amagara basi uwo mwana agiye gukira umupira apana ubu telefone wibereye muhiri wawe ngo umupeti ntakine kandi bagacabyubahiriza ego ibaze ni za telefone mukuru w'igihugu baravuga ngo ziva hejuru izo telefone ziva hejuru kubera iki nawe uri ku kibuga ugacufata ingingo ngo president ngo aravuze ngo umwana ntakine mureke umwana akine hanyuma umwana agiye gukina uhamagare president ubwire ati president cyane aretse umwana akine namba ari kibazo tuje ku ruhande tukiganire umwana ntazira ubusa umwana ntazira urwango namara urwango rw'imbeba ngo gwaze urumva uyo mupeti ngene yarize vraiment ariko aravuga umwengo bomina chaka rigikeze umupira abana cyengene gukira umupira nta bindi nkeneye kandi dushaka hirya yejo tuzobona none abakinyi beza tuzobakura bazokina equipe nationale ugacubona aba president bicaye hajya hejuru kumbe nibo babaniye abakinyi ngo aturabajwere ngo nta bakinyi dufise ba equipe nationale kumbe abakinyi bababaniye bakiri hasi erega igiti kigororwa kikiri gito ego none uzokigorora kimaze gushikana amaventa atanzwe kugira umuryango atanzwe kwiyumvira muri 5 biragoye mwana nk'uyu akiri 14-15 nariyumvira kabare nariyumvira abakobwa nariyumvira iki ariko yumvira umupira wiwe kugira ngo ashike ku rwego rwa Bambape uri kumubanira ngo nukubera utuntu dupfunditse hariya na hariya nukuri federation namba yumviriza ikiganiro niba biraba aba president iki kiganiro baracumviriza babicarike hamwe cyangwa aba president bafite ikibazo nibaze ngaha cyangwa baje kuri federation bavuge ati president dufite ikibazo kuno akiba president babaci bakeze umupira murakoze cyane imana ibahezagire bayizi asante sana basi imana yakuduhaye imana yaduhaye PJ Classic imana yaduhaye abamesha makuru international nkamwebwe ukuri imana ibahezagire kandi tuguma tubasengera nta kindi dufite twobaha muga tuzobasengera mbega ibyakayanza bigeze gute kandi Patrick nawe mu musengere mu muramutse abatara kuramukije Patrick niyo asante sana directeur wacu